Baramutsa rero nongera ndabaha n'ikaze mu kiganiro akaranga k'iwacu musanzwe mutegurirwa na Radio Indundi Culture mugashikirizwa nanje Kristalize Harerimana. Uyu munsi muri studio turi kumwe n'abatumire umugwi ndangakaranga baje bava muri club abahizi mu winga bw'ivyuma ndiko ndafashwa na Akerine Bezindavyi kugira ngo amajwi agira ategerezwa kugera. Reka rero mbonereho nakaryo ko guha ikaze bano batumire twahisemo ko uno munsi dushobora kuganira nabo. Umutumire ari kuri micro ya mbere atubwire akazina kiwe. Ndabaramukije cyane, ndaramukije n'abariko baradukurikirana. Hanyuma akazina nitwa Medare Hafashimana. Sanzwe nserukira umugwi abahizi bibujumbura. Medare turaguhaye kazina karimo mu kiganiro akaranga kiwacu. Murakoze cyane. Umutumire wa kabiri nawe nyene atubwire akazina kiwe yongera aramutse abariko baradukurikirana. Ndabaramukije cyane. Hama mazina nitwa Niyomungere Christabella. Hama nkaba naje serukira mu Rwindangakaranga abahizi naserukiye abatamvyi b'abakobwa nkaba sanzwe ndi n'umucoach de technique wabo. Karibu nakaze mu kiganiro akaranga kiwacu Krista. Nakoze. Umutumire wa gatatu nawe nyine atubwira akazina kiwe yongera aramutse abariko baradukurikirana. Ndabaramukije cyane abariko baratwumviriza bose. Hama nanje nitwa Ngabirano Richard nkaba ndi mu de technique atwara abatamvyi b'abahungu na bimwe nyine mu bya muzikale nyine turafashanya. Turaguhaye kaze na karibu nawe Richard mu kiganiro akaranga kiwacu. Mwamaze kumva rero abatumire turi kumwe uno munsi mu kiganiro akaranga kiwacu aho tugiye turabire hamwe mbega uyu munsi vy'akaranga vyifashe gute na cyane cyane mu byo bashobora kuba bakora mu bijanye n'akaranga. Ubwo mbega barashikaho babifuza gushika ugakaranga uyu munsi ko bakakimenyekana na cyane cyane mu bariko baravuka abakiri bato twogira tuti bariko baravuka uyu munsi. Tugiye mu idonido y'ikiganiro cuno munsi namwebwe batumire turi kumwe umunsi mwebwe muri abanyakaranga mu mugwi ndangakaranga bahizi kubera ikiga Medare mwahisemwo ico gikorwa. Murakoze cyane. Icambere nuko ibikorwa ndangakaranga ndavuga imvyino intambo canke ibindi bikorwa mvabwenge umuntu ashobora kubijamo kubera icambere abikunda. Urashobora gusanga ari ngabire wamanye ushoboye kuronka rero aho ushobora kuyiteza imbere canke kuyivyura bica bituma ingabire yawe ishobora kuboneka neza. Twebwe nka jewe narahisemo ivyo bikorwa kuko kuva kera jewe nahise novuga ingabire gusa sinaronka aho ndayiserurira cane. Ku mashuri nahora nkina amateatre nabijya bavuga vy'utugenegene rero nshitse i Bujumbura candagira umugenzi aranyinjiza muri club abahizi. Mu gato yiga Medare ngo tubwira théâtre mu Kirundi kugira ngo abariko baratukurikira batazi théâtre mu Kirundi carico bashoboye nabo kumva uko théâtre kivugwa mu Kirundi. Bon ni ngira ngo ikirundi gihava kingora cane ariko ni nk'utugenegene twobishira mu kibanza c'utugenegene canke ivyese. Nibaza ko ari nk'utugenegene cane cane. Yego. Unyakiririzo nzamba uri ntore murakaza ivyagirire muri ndangahiye Uratubwiye Medare ingene wahisemo kuba umunyakaranga ukanashima ndetse no kuja mu mugwi ndangakaranga abahizi ntwari bwaheze kutubwira no ku mashuri ko wari ubikora. Murakoze. Ku mashure barashobora kuorganiza gutegura nk'ibikorwa bijanye no guhayanisha impano y'umuntu. Mu banyeshuri hari ubasanga bazi kuvyina abandi gutamba. Aho rero niho jewe novuga ko nabonye ko iyo ngabire noshobora kuba ndayifise maze kubona ko nja mu mugwi w'utugenegene ugasanga ndashoboye guserukira n'ishure canke aserukira umugwi noba narindimwo. Niho rero navuze yuko nshitsi Bujumbura naho ntasuye kuronka ukuntu ushobora kubandanya ivyo vy'utugenegene maze kubona imigwi ndangakaranga
harimo myinshi nabanje gutemberamo ariko mu nyuma ncamitamwo kwinjira mu mugwi w'abahizi yego. Iyo myinshi woba warahisemwo watembereyemo ndetse ariko mu nyuma ugahitamwo umugwi w'abahizi, ni iki cagukabuye na cane cane kugira ngo ushobore kuja mu mugwi w'abahizi? Murakoze cyane. Imigwi hariho myinshi nabanje gutemberamwo ariko umugwi w'abahizi icatumye ndawinjiramo cyane, icya mbere wari wegereye aho naba, ikindi igira kabiri nari mfise mukuru wanje yari muri uwo mugwi nyene n'abagenzi uwatwara uwo mugwi ico gihe hari 2018, nawe nyene yari umugenzi waho nsanzwe mba baca banyinjiza mu mugwi uko nyene. bazimanika kuki nyamuriro bakavuga ibibagoye tubabwira ibibatwe unyakirira izo ndanga muri ntore murakaza ibyagirire muri ndangahiye tubandanije n'ikiganiro ubu naho tuje kwa Krista. Mbega ga Krista, mu mbyino mubyina ni iki cerekana ko haba harimo akaranga? Murakoze. Ikintu cya mbere novuga ko cerekana ko haba harimo akaranga ni intambo dutamba. Hariyo nk'intambo zitwa umutsibo, hari amayaya, hari igihambwe, hariyo igishakamba. Ni nyinshi nyine twigisha n'abandi bagenzi bacu kugira imico n'akaranga bibandanye bitera imbere mu Burundi. Uradusiguriye intambo zitandukanye, igihambwe, amayaya n'ibindi. Mbega hajya amayaya batamba hehe? Ntarihe batambamwo amayaya? Niyihe ntara batambamwo igihambwe? Sinzi ko Richard ngira ngo yotwishura. Ego murakoze, gusa intambo hariyo intara zimwe zimwe dufate nk'amakamba baratamba bagiye intambo batamba mugabo si igihambwe canke amayaya. Arafise intambo yabo batamba bonyene agasimbo, baratamba agasimbo mugabo amayaya igihambwe biki ibyo mbere banashima igihambwe cyinshi cyatanguye gutambwa ngahe Bujumbura. Amayaya naho urumva mu ntara za Kirundo hari yanye, gusa intambo nizirabangu zivahe, intambo turazitamba zikwiye nk'umuyebe ho, umuyebe uratamba abahungu n'abakobwa nawo nyine sikuvuga ngo uraba intara mugabo hose turawutamba, saba Igitega, saba mu Kirundo, bose baratamba umuyebe. Tugifise ijambo kwa wowe ga Richard, mu Burundi uno munsi turabona ko abana bariko baravukana cyane cyane, ushobora gusanga akaranga barakibagiye mu mugwi wanyu. Nibaza ko hari abana bakiri bato, mukora iki kugira ngo akaranga kagume gatsimbataye mu mugwi wanyu? Murakoze cyane. Ego ugwaruka ruko ruraba rwinshi mugabo benshi nibitaho akaranga. Ona twe twavukiye Bujumbura, tukurira Bujumbura, nta bintu byo kuvuga ngo twaraje mu karanga sana tukira abana ngo babitwigisha. Mugabo twaragerageje, turaronka inshuti za hafi ziri mu makrebe ziratwinjiza, ukibyinjiramwe ubona umengo ni ibintu bisanzwe, na kamaro bifise, kumbe birafise akamaro kubera urahakura icyo bita indero, muriga umwe wese kubaha mugenzi we, mukigishanya intambo zitandukanye, ugasanga nyine ni ibintu biruhura mu mutwe kandi n'ibintu by'akaranga by'iwacu. Je cyo nubwira ugwaruka gubu nuko bo gerageza uburyo bwose bakinjira mu makrebe y'akaranga kubera birafasha. Kuko nange sombo usanga zirimwo, nkuko usanga ubundi rwaruka babaye mu bindi bintu by'ibiyayura mutwe cyangwa mu mayoga. Mugabo twebwe ikintu cya mbere n'indero twigisha, kwanza twigisha n'akaranga. Nubasaba rero ko benshi boja mu makrebe y'akaranga kubera biraryoshe, bazohakura indero nziza. Kubona abavyeyi vraiment abana batoya dufise muri krebe, dusaba abana batoya cyane kandi irumva turabasaba abavyeyi babo bakaza barabikunda, n'abavyeyi babo baraza bakabaraba. Iyo tworuganije nk'urubanza ko muri krebe barashika
vraiment barabyitaho kandi barabyishimira. Turose n'abana bakiri bato cyane mu myaka 5 4 bakabyiga gutamba bakiri abana, usanga bageze mu zabukuru baza akaranga basonerana bo nyine ubwabo bumva indero. Igikuru twakaranga muri club iwacu dushira indero, ko rusanga ugwaruka gubu go usanga umwana ashobora kurengana muri quartier akabona umuntu ashaje agaca mugaya cyangwa akamutuka. Mugabo tweke imigwi kuru cya mbere tubanza kwigisha abana, turabigisha gutamba ikintu nyamukuru dushira ku kwanza n'indero. Tubandanije n'ikiganiro akaranga kiwacu. Medare, mwavuze yuko mu karanga iwanyu mufise abatandukanye, baba abana canke abakiri bato ndetse n'abisumbuye. Ubwo biraborohera kugira ngo mushobore gutunganya inyifato canke novuga nti indero haba mu bakuze no mu bana bakiri bato? Murakoze cyane. Mu mugwi wacu turi imice itandukanye. Harimo abana batoyi cyane bakiri bato, novuga bakiri mu mashuri mato mato. Hakaba n'abana bari mu rugero bariko barakura buke buke, bamaze gushika nko mu 7-8. Ariko harimo n'abandi bana basa n'abariko barakura bimiyabaga. Hagaca haba rero n'abakuze bamaze kuja ku makaminuza, ndetse harimo n'ababa bubatse. Indero yabo turagerageza, usanga uko umugwi usanzwe utunganije, turagira umushefu umukuru novuga aserukira abandi, aserukira nk'abana batoye. Haba harimo ubujara baraba abana nyene bakuze, haba harimo ubujara baraba, ku buryo indero yabo tuja turayikurikirana neza. Kandi abana murazi ko rimwe na rimwe bagorana, turaja turashiramo n'uduhano duto duto, ariko tudashobora kubabaza umwana ngo abone yuko umenga arahohotewe. Uduhano duto duto two kumuhanura kugira ngo akure yubaha abandi. Yego. Aho hambere hahise ga Krista, abavyeyi baratunganya ikiyago ku ziko, bakaganira bateramiye inkono, baganira n'ibibondo vyabo. Ubwo muri mu mugwi wanyu hari ico mwita iziko, aho mushobora kuganirira, mushobora kuba mutegura kugira ngo muvugane bitandukanye? Murakoze. Mu mugwi ndangakaranga bahizi hora habaho iminsi twoganiza tukaja hamwe, ugasanga hari abantu badukuriye mu mugwi tubaha nk'abarya ba sogokuru ba kera, baba bazi kutuganiriza bakatwigisha imico n'akaranga. Aho hambere ukuntu nk'umukobwa yifata, bakatwigisha ukuntu dutegereza kubaha. N'ibyo nzo baza batwigisha baduha n'akarorero. Ndabona ko uri umuyabaga akiri muto cyane rwose. Muravuze muti hariho mu Ndagakaranga ababa bisumbuye basa n'abariko baragira imyaka yegewe imbere gatoya. Ubwo uri hamwe nabo, haba kubyina canke gutamba, ugasanga wamuciye ko, birakorohera ntusanga wiyumvira uti ubwo sinakoze ikintu gihambaye cyane? Yego, ndabona ko mba nakoze amakosa, ndamwegera nkamubwira ati murambabarira, nakoze agakosa gatoya sinabibonye. Yego. Tubandanije n'ikiganiro akaranga kiwacu. Rishari, turakunze kubona aho duciye abatama bagenda baravuza yaba umuduri canke ikindi kintu bakavugiriza mu isoko. Ubwo hajya bo bariko barerekana akaranga, ivyabo biba bimeze gute? Ego, murakoze. Bajya abantu, urabona ko abantu babivuza ari abantu ba kera, abantu b'abatamu usanga ari bariko barabivuza. So bajya abantu ngene bimeze, na makrebe menshi usanga baraciyemwe cyangwa imigwi y'akaranga usanga baraciyemwe, usanga ari ibintu bakuze bavuza biyumvamwo, usanga ari ingabirano yabo. Mugabo rero biba bigoye ona kugira umuntu nk'umupapa nk'uriya ukamubwira atamenyereye ibintu by'amakrebe, ukamubwira ati ngo mu mugwi uze kutwigisha, utwigisha ingene bimeze, ingene babivuza. Hari ababyemera n'abatabyemera. Mugabo nabo nyine bakora akaranga, bose baba bashaka kwerekana akaranga, baba bashaka kwerekana ingene akaranga ku Burundi ari keza. Uyu munsi Medare
turabona ko abo bantu bagenda baravuza waba umuduri cyangwa ikindi kintu mu isoko bakabaha agafaranga cyangwa bakabaha utuntu duke kugira ngo dushobore kubatunga. Mbega mwebwe uyu munsi mubona mu mugwi wanyu ndangakaranga birashoboye kubatunga, umuntu ashobora kwibeshaho kubera ko ari mu mugwi ndangakaranga? Murakoze cyane. Mpereye ku kibazo mwabajije mugenzanje ati bajye bagenda baravuza umuduri mu ibarabara, ubona mu byakira gute bo bakora ibikorwa by'akaranga? Bajya je novuga ahubwo ko ari bo bakaranga by'ukuri, kuko bo burabona ko abarika akora ikintu yiyumvamo atanu umuntu yakimutumye, iba ari impano novuga ibiri muri we. Kona ibikorwa rero by'akaranga dukora ubu nk'uko mubajije ati ubona umuntu byoshobora kumutunga. Oya, novuga ko mu Burundi ntiturashika ku rugero aho novuga ko ibikorwa by'akaranga bishobora gutunga umuntu byonyene. Twese turabijamwo, ariko tuba tubangikanije n'ubundi buzima, ubundi buzi bushobora kutubeshaho. Akaranga novuga yuko katarashika ku rugero umuntu yoshobora ko kamutunga ariko konyene. Noshobora gutanga nk'akarorero, turaca ku byapa byinshi aha mu gisagara, ni hake ngira ngo sinzi niba nihenze nta nahari ho usanga hari icapa c'umunyakaranga ati nguyu munyakaranga yareka akora ibikorwa by'akaranga, guca umubona canke araserukishira hamwe canke ihinguriro kanaka kujya tubibona ku bindi bikorwa byo kwiteza imbere novuga bya moderne nk'izindi ndirimbo. Akaranga nibaza ko katarashika ku rugero koshobora gutunga umuntu ari konyene. Yego. Umugwi ndangakaranga wanyu mwahisemo kuwita abahizi. Mbega Garishari butubwira abahizi icari cyo kuko bariko badukurikirana mugabo bagize bati ko yatumiye uwo mugwi ndangakaranga abahizi ni iki? Murakoze. Abahizi n'abantu bafise umwete wo gukunda akaranga. Abahizi ni umuntu uwo ari we wese yumva akaranga ko gashobora gutera imbere nk'uko wabivuze kakanadutunga natwe. Umuhizi rero, abahizi gituma twatoye izina abahizi ni kuba twakunze akaranga, twagomba kuba abahizi nyine mu karanga. Ndabibutse ko ari ikiganiro kandi akaranga k'iwacu, abariko badukurikirana bari hano mu gisagara cya Bujumbura ni ku 88 n'ibice 2, abari mu micungaro y'igisagara ni 99 n'ibice 9, ikana baraho hakurya y'amazi bari mu makungu baradukurikira nabo nyene wandika Indundi Culture ukagira akaburungu na kome ucubandanya gukurikirana ibiganiro vya radio Indundi Culture. Nuko tubandanije n'ikiganiro ga Krista, uwo munsi hariho abanyamahanga ushobora gusanga bakunda abarundi, ugasanga barakunda kirundi mugani ntibashobore kuba bacumva, ubwo boshobora kugira ngo nabo ni gute boshobora kumenya kirundi kugira bashobore kubandanya bakunda uburundi? Murakoze. Nk'ikintu cya mbere mbona cyatuma baguma bakunda uburundi n'ikirundi, ikintu cya mbere ni intambo dutamba, kubera hajya ugiye gutamba imbere y'abantu barashaka kubona ko ugiye gutamba traditionnel cyangwa ugiye gutamba moderne. Traditionnel moderne ugerageza ukabishira mu kirundi nta kibazo. Traditionnel ni intambo z'ikirundi dutamba, hama moderne nazo nozita iyi miziki itambwa uno munsi. Hama ikindi mbona gituma baguma bakunda uburundi, ubwa mbere na mbere uri umurundi ahantu hose ugeze utegeza ko ufise urukundo, ufise kubona kure ibintu n'ibindi. Kubera ko bajya muhuye numva ni umunyamahanga aba afise ibintu byinshi aba akeneye kukwiga ko wowe nyine. Rero mu gihe ugiye kumwereka yuko ufise iyindi mico y'iwawe wisangije atari y'abarundi, bituma ntihage bavuga ati hage umuryango umwe atukisha umuryango, umuryango abo umwe agatukisha umuryango, umuryango umwe atukisha umuryango. Murakoze. Ego. Hama imico n'ingeso ugenda uramwereka niyo ituma aguma avuga ati je ndakunda uburundi, ndakunda n'intambo zabo, kubera ko aba yarabibonye
ntiyoshaka kuvuga ko abikunda kandi atigeze abibona ataho yigeze anabyumva yego murakoze. Shari muri iyi ndirimbo mwise zivomereze ndabona ko usa uri no mu menguri mu bayiririmbye abariko baratwumviriza abo batariko barayibona ariko mugabo ga Shari muri iyi ndirimbo wari kuberekana karanga gute? murakoze. iyo ndirimbo ruririmbo zivomereze twaruririmbye tugomba kwerekana karanga ko nk'uko babivuze nk'abarundi bari mu mahanga usanga bakumbuye ibintu by'imico kama, bakumbuye akaranga, ugasanga umuntu kera mu Burundi yarakama akagira ibintu nk'ibyo agaterera. rero natwe nibyo twagombye kuririmba, niko karanga twagombye kwerekana kugira ngo n'umuntu ari mu mahanga ntiyibagire, ni kubimwibutsa nawe nyine akabona ati genda kumbuye guterera, ndakumbuye guhaza. N'abandi bantu usanga bari n'ubujumbura ugasanga baronka nk'umwanya mutoya wo kuduga ruguru kugira ngo baturutse inka bakame bahaze. Gusa muri make twagombye kwerekana ko akaranga kiwacu tugakunda, kandi naho waragiye hehe utezwa kumubikumbura ibintu byo muhira. Muri runo ruvyino mwise zivomereze ariko mugabo jewe nsa n'utatahuye kuvomereza icarico ndetse ngira ngo nawe kuradukurikirana abashobora kuba batumva kuvomereza ni iki ga Medali? Murakoze cyane. Kuvomereza reka mpere guhaza naho nyene arashobora kuba harimo abatagitahura neza. Ni ugukama inka. Muhora mwumva mu gisagara ko hari abavuga ngo abana ngo amata ava ku ikinga, rero ico cyo guhaza niho amata ava gukama. Kuvomereza naho inyana ikiri ntoya imbere yuko yonka dufate nyina itashe ivuye kurisha ku musozi kiretse ubuzirira mu ruhongore, kera bahura ku mitumba canke ku mivumba mu myonga. Rero nyina itashe hari igihe ishobora gushika igaca isanga mu rugo hari nk'ubwatsi novuga bayiteguriye, baca bayita n'imvyeyi. Inka iyo yavyaye bayita imvyeyi, bayiteguriye nk'ubwatsi. Rero yaca ishika ishaka kurya ubwo bwatsi, mugabo imbere yuko yonsa inyana igashaka kurya ubwo bwatsi, inyana rero baca bayifata kuko inyana yumvise nyina iri kiraza yaca itangura kwabira. Inyana rero maze umwanya uyifashe nivyo baca bita nko kuvomereza. Imaze umwanya yabira ni ukuvuga nyina nayo yaca ihagarika kurya ubwatsi, hanyuma inyana novuga igaca yiruka kuyonka isa niyikumbuye, niko nobivuga. Byaca bituma inka rero icitekereza kuko ishikiriwe n'inyana yayo igaca yonsa ihagaze neza itekereje. Imbere yuko duha umurongo abariko baradukurikiranaga Medali, mwavuze yuko uyu munsi akaranga mukora kadashobora kubatunga konyene, none nka Radio Indundi Culture kugira ngo mushobore kumva ko mushigikiwe mubona yokora iki? Icambere no saba kugira umuntu ashigikirwe, icambere nuko bamenyekanye. Nuko bamenyekanye bishoboka mu basanga naho bakorera. Burya umuntu maze kumusanga ku kivi niho ushobora kubona ibikorwa akora, umusaruro byo ushobora kuvamo mu gihe wobishigikira. Ico ni cambere. Hanyuma ikindi kigira kabiri, na twebwe twoja turava aho dusanzwe dukorera hariya muri quartier, novuga aho dusanzwe dutegurira imvyino n'intambo, tukaja turarondera ibiganiro. Abantu bamaze kumva ivyo dukora ndetse bakanabibona, niho umuntu ashobora kwiyumvira kugushigikira amaze kubona ibikorwa byawe. Nta muntu ashobora kwiyumvira kugushigikira atarakubona canke atabona, kuko bose novuga ko ari kurondera kunguka. Umuntu agushigikira mu gihe abona navyo uri kurakora byo ushobora gutera imbere nawe ukazofasha abandi canke ukazomufasha. Yego, tubandanye n'ikiganiro akaranga kiwacu, ariko muri kano kanya kuko namwe muri ijya nino muri ko muradukurikira mushobora kuba mugira muti turafise ico dushaka kubaza canke gushikiriza, na cyane cyane muri kino kiganiro akaranga kiwacu, murakura canke mwandike ubutumwa bugufi biciye ku muhora wa limitere ku 68 60 77 86
ndasubiramo kugira ngo ntagire uwihenda 68 60 77 86 iyo nukuyakura ko gusa kuko ni mwandika ko ubutumwa sinza kuwubona ariko mugabo yo kwandika ko ubutumwa ni 68 24 65 92 92 68 24 65 92 mukurindira ko hagira uwakuraga batumire turi kumwe ndabona mugabo ko ari umunyanya ciye asimbira ku murongo reka tumwakire allo umunyanya yamaze kuva ku murongo ariko mugabo mukurindira ko hagira uwakura uyu munsi hariho abarundi bashobora kuba bari mu mahanga batacibuka ibijanye n'akaranga bogerageza gute canke bokora iki kugira ngo nabakaranga gashobore kubashikira mwebwe mubitaho gute murakoze cyane icyo dushobora gukora ni uko nka twebwe tuba turi muri bino bikorwa cyane cyane nko kwandika indirimbo turiyumvira amajambo y'ikirundi novuga ca kera inge gato nakira umunywanyi ku murongo allo turiyumvira nk'ikirundi novuga ca kera tugagishira mu ndirimbo biratuma iyo umuntu yumvise ijambo aca yumvira akagira inyota yo kumenya ico risigura indirimbo rero kugira ngo bashobore kuja bariyibutsa ico kirundi turazishira ku mbuga novuga ngo rukana bumenyi n'uri hanze y'igihugu bagashobora kuja barazumviriza mbere bakaziraba kuri YouTube novuga n'ahandi yego umunywanyi ku murongo allo abanywanyi buno munsi rero muri kino kiganiro cacu mureke kwa pagani nyabo na mwakure canke mwandika ubutumwa kugira ngo dushobore gusangira ikiganiro namwe allo namahoro namwe Ego ninda twakwiye mu kiganiro akaranga kiwacu allo munyonyi yavuye ku murongo ariko arakoze cyane kuko turumvise ko ariko aradukurikirana kandi turi kumwe ndabona umunywanyi yanditse ubutumwa yagize ati amahoro neza ngo baranezerewe cyane ngo ningene twiyumvire gutunganya ikiganiro ngo akaranga kiwacu ngo bari bakinyotewe ngo kanatsinda ngo ni radio indundi kirtire ngo turerekanye ngo akaranga ngo ariko mugabo ngo ikibazo yashaka kubaza ngo kugira ngo gushore kwinjira mu mugwi ndangakaranga bahizi ngo arico mwa musaba ngerageje kwishura uwo munywanyi cyambere ndamukengurukiye ko ariko aradukurikirana oya mu kwinjira ntaco dusaba ariko kugira ngo ntihinjire umuntu atazi ibyo yinjiyemwo turamusaba kuba ari umuntu afise umwanya kuja aratonda novuga iyo winjiye ntuje uratonda bituma dusubira inyuma kuko iyo umuntu yinjiye dutegerezwa kumwigisha kuvyina canke gutamba mu gihe rero aguma asiba aca dusubiza inyuma bituma ibikorwa byacu bitatera imbere neza turamusaba cyane cyane ko bafise umwanya wo gutonda kuja araza mu masaha dusanzwe dutegura dusanzwe dutegura kabiri mu ndwi ni ukuvuga ku munsi wa gatatu igihe c'isaha 10:30 no ku munsi wa Mungu igihe c'isaha 4 n'igice ubundi butumwa nugize ati amahoro neza ngo ico kiganiro no kuri ngo canyu ngo kiraturyoheye cyane ngo nawe nyene ngo arakeneye ngo kumenya ngo ibijanye n'akaranga ngo hanyuma ngo twagize neza ngo kuciyumvira ngo tubandanye tugira umugoroba mwiza urakoze cyane nawe munywanyi ugira umugoroba mwiza umunywanyi ku murongo allo namahoro ndi Brenda uhagaze amaja hehe ndi Mukanyosha usanzwe ukunda akaranga ego krebe abahizi turi kumwe no munsi nakahe kagohe wo bavunira canke nihe nterano ushobora kubashikiriza nabyo munyonya ciratera ava ku murongo ariko mugabo arakoze cyane ko ariko aradukurikirana ndabona ko umwanya utari kurabitworohereza amasaha sana yari kariruka kugira ngo ikiganiro gise nikiba kiriko kirarangira ariko mugabo ndabona ko hari abandi batwandikiye ubutumwa nugize ati ndabahaye mwiriwe ngo batumire ngo rahaye mwiriwe batumire ngo nuko araremesha ikiganiro
ngo yitwa Manirambona Egide ngo mu Rutambiro ngo nimukomere cyane mu Karanga. arakoze cyane Egide. Tubandanije n'uwundi nugize ati mwiriwe ngo ni Innocent ari mu Mugamba ngo yagomba ngo atere intege ngo abo bene wabo ngo ni indirimbo zabo ngo zirahimbaye cyane naco cerekana ngo ko radio Indundi Culture iri ku kivi. Uwundi agize ati Tagata ngo turi beza cyane muri radio Indundi Culture ngo aradukunze gose ngo na cyane cyane ngo biraryoshe ngo uno musi ku mugoroba. Arakoze cyane uno munywanyi. Sandrine nawe ngo ari mu kike ngo ikiganiro ngo camuryoheye cyane ngo adusabe ngo dusubizemo ngo kajya kavyino ngo zivomereze. Arakoze Sandrine, reka mukanda gato cyo tugasubizamo. Ariko mugabo ga Medare nigeze kukubaza nti kugira ngo mushobore gutera imbere mukaranga mwavuze yuko umunsi byo mukora bisa nibidashobora kuba bibatunga na cyane cyane mu bijanye n'uburyo ndetse n'ibindi. Harikaba hariho mugabo kandi abagira bati twe twumva twoshobora kugira ico dufashije canke mu bisanzwe umuntu arasaba mugabo ibyo asabye byose simaka bironke ariko ari gihe ushobora gusanga aronse. Mubona by'ukuri mushobora kuba mukwiye ni giki mwumva mushobora gusaba radio Indundi Culture kugira ngo mushobore gutera imbere? Murakoze cyane. Ico nosaba ubwa mbere nari navuze ati kuja muravuze indirimbo zacu ariko ico naco nyene ntigikwiye. N'uburyo burakenerwa canke ibindi bikoresho ndangakaranga. Mbega ntaguciriyemo ubu hari ibikoresho ndangakaranga mushobora kuba mudafise mugabo kandi mukitanga mukavyina mu manza? Ego harimo ibikoresho usanga tudafise ariko ntikibuza yuko imanza dushobora kuzikora. Nico tudafise turashobora kurondera udufaranga ijya nino tugaca tuja kugikota mu gihe tutagifise tukagikura kuri bagenzi bacu ariko tubanje kubaha amafaranga. Tuvunagura kugira ngo amasahani duhebe dusanga twarengeje umwanya wa gitegurira kino kiganiro. Ego ivyo birahari. Nagira rero ati nko kwiyumvira gufasha kugira ngo umugwi wacu ushobore gutera imbere. Icambere naho yoshobora kuduha ibikoresho yobakoze cyane. Ego ariko ndabona ko dusigaje iminota ine gusa. Krista nakahe kamo woshobora gutera abarundi ndetse n'abanyamahanga bashobora kuba bakurikirana kino kiganiro ndetse bakanakurikirana n'imzino zanyu? Nakama kahe woshobora kubatera kugira ngo tudusozere ikiganiro? Murakoze. Ikintu mbona ko ntushobora kubatumira turasaba ko boze badufata mu mugongo bakadufasha nk'ubu duteguye nka evenement bakaza bakabana natwe hafi kugira ngo tubandanye tubona yuko hari abantu kanaka batwitayeho ko n'imico n'akaranga bigihari mu Burundi. Ego reka rero se nuja ku musozo w'ikiganiro. Richard, hari akajambo kanyuma wumva ushobora gushikiriza abakurikiranye kino kiganiro ndetse kandi n'abariko baradukurikira bari mu mihinga itandukanye? Ego murakoze. Akajambo kanyuma ko ari gushima ingene mwatwakiriye kwanza. Je kintu novuga mwatwakiriye neza Fama mwakoze cyane. Hama ikindi abariko baradukurikirana abadutelefoniye bikanka nabo byakunze mwakoze cyane. Turabashimiye gose. Hama mubandanye mwumviriza radio Indundi, mubandanye bumviriza kino kiganiro bizobafasha gose. Nk'abantu bari mu mahanga nabo nyine bagerageze kubyumviriza bizobafasha kuza barumva imico kama, bumviriza ibintu by'ikirundi, indirimbo z'ikirundi kandi bongera bumviriza na radio Indundi. Murakoze. Ndabashimire mwebwe mwese twadusangiye kino kiganiro ariko kandi Medare mengo hari akajambo wumva ushobora kuvuga ariko mugabo ndabona ko umwanya utari kurabitwemerera ariko mu masegonda 30. Ego murakoze. Ntanashika akanyuma nashaka gusozerera ko kwaro gutumirira abarundi babo bari mu mahanga kubandanya bakunda akaranga ko Burundi. Basokuru bayamaze ati uteye akaranga abatayibanga
kandi naho bari mu mahanga baje barakurikirana ibikorwa byo mu Burundi cyane cyane by'akaranga baravuga yuko amazi ashuha kandi atibagira ibumbeho uko biri kose birashobora gushika bakagaruka bazogaruke bisanze. Hanyuma ndakengurukiye mwebwe mwashoboye kudutumira kumbure no hanyuma twibaza yuko tudodoye muzotwugururira murakoze. Ahubwo nanje nizera ko uwundi munsi tutosubira kubikora ko tukabakena ngo tuje gusangira ikiganiro muzotwitaba. Ego cyane. Mwakoze mwebwe club abahizi twasangiye kino kiganiro. Yakoze Akerine Bizindavye muhinga gw'ivyuma yamfashije kugira ngo amajwi agere ahategerezwa kugera. Yakoze na Marcel yariko aragishira ku buhinga ndetse na cyane mukazogikurikirana ku munsi wa hirya yejo. Abakunda urubuga rwa YouTube rwacu mukazosanga ko kino kiganiro akaranga kiwacu. Mwakoze mwese rero abatwakuye abatwandikiye ubutumwa duhana isango ryo ku munsi wa mbere kuva nkaho twatanguriye kugeza ano mango mubandanye mururanirwa n'ibiganiro vya Radio Indundi Culture.